narigeze no kubibona ku mukinyi umwe bavuga yuko abana b'abakobwa uno munsi bariko baragura imiduga cane canke bariko baratera intambwe mu buryo bugaragara bw'amafaranga ariko ugasanga abagabo canke abahungu ni muri ko muraronka ku rugezo rwa barya abakobwa bigatuma mwiyumvira ko abakobwa hariho izindi nzira baba bacamo mbega kuri Ray ni kwa vyumva canke nibikorwa vyabo bituma baronka ivyo bintu mera nkanaka mu bikorwa yakoze ntumere nkanaka nkahageze uko ibikorwa uzokora nivyo nawe yakoze bizobashikana ahantu habiri hatandukanye wowe ni wawe nawe ni wiwe ya nivyo nobwira umuntu nuze muri cinema ngo Manera ngo ageze ngaha kubera cinema ngo nanje ngo reka ngende yo ngo nzohagera ndamushikira kenda kubera umutima wakuyoboyeyo ubikunda ntuze wumva ko ushaka kumva jewe nitwa Manera ngiye muri cinema uno munsi Manera rizogera kure oya urashobora no gukora imyaka myinshi izina ryawe rikaguma hahandi nyene bivuga ko ibintu vy'Imana ntibizinduka ntibicererwa ahubwo biza ku mwanya wavyo rero Imana ibiguhaye ku mwanya wawe nawe rindira umwanya wawe cyane ni wakati tamanaho uzoyisha mu nzira bakinjira nivu uzoguma wumva ngo abandi ngo bafite izindi nzira babicishamwo nawe ugiye kuzigaragaza ntibibaza ko vyokunda ntivyokunda rero rijyanye urinze wumva umuntu avuga nkuko kenshi abari nkitama anatamani maisha ya mwenzake bifatanye n'ishari kandi abashaka kubaho ubuzima bw'undi umuntu rero jewe nkunda mba ubuzima bwanje ni yihe nama ushobora kugira nk'umuntu akurabira ko wewe akwigirako uko urasaba abafana bagukunda kandi bagukurikirana. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, j'espère que mumeze neza abakunzi ba Yaga Tech, abakunzi b'ibikorwa vyacu vy'umwihariko abantu mukunda Yaga Tech. Hariyo gukunda ayandi macano ayandi ma TV, hariyo no gukunda Yaga Tech. Mwayibonye? Muzohore muvyuka urumva mugorobereza aha misi yose turabakunda cyane. Hama rero no munsi twaronse ikirere ciza gose. Rero ngoma ndagusabe wowe uje ijya mbere kuri Yaga Tech ndabigusabye ndakwingenze gira sabone. Raba hano handitse sabone ufyondeko kugira ngo ushobore kuzohora ubona ibikorwa vyacu uko bukeye uko bwije ndabigusabye. Please ndagusabye. So uramusi nabazaniye Ray. Sininda guca hirya no hino ngo urumva ngwinde oya nazanye Ray ndabizi ko mwaramuntumye muri commentaire muvyibuke. Ray rero namuzanye no munsi. Namuzanye turayaga dusubire tuyage. Ray karibu. Murakoze cyane. No mutanzimane kwanza. Karibu tanzimane bro. Wopima muzanira. Ray changamuka barakuza uvuga. Nchangamura fresh. Okay. Turachangamuka. Okay. Turakwakire mu bwami bwa Yaga Tech. Bana nicaye neza na neza mu ntebe imbere muri VIP mu bwami bwa Yaga Tech nubwo nta mwami mbonayo. Sinzi umwami kazi kari wowe. Ya umwami kazi tagira umwami rero. Umwami ntari hafi. Nanse ngura. Umwami ngugi nyuma ya kamera Mr Vibe. Sawa. Maro cyane. Karibu rero kuri Yaga Tech widondore ku bantu batakuzi utubwire amazina yawe yose nimba ari Ray tubimenye. Je nitwa Ray. Ray changamuka abantu hakuzi nk'umuntu acangamutse. Ray uriko uravyumva imodoka ihera mu gitesi ca mbere ikaguma igenda. Nahereye mu gitesi ca mbere. Kandi rega Antreta uraberewe. Basha nti muriko muramubona Ray uraberewe. Urakoze cyane. Urabizi kwambara neza. Urabizi? Antuka kubera ziba zimeshe. Urumwana mubi mana yacu. Umuntu wese yambaye impuzu zimeshe aba yambaye neza. Abateze. Nivyo. Ntavyo narinzi. Idondore rero. So je witwa Ray ku mazina y'abantu bazi cyane abo tubatanzi nabo. Nitwa Shabani Abubakar. Shabani Abubakar. Donc Shabani ni izina rya papa na mama. Ray ryavuye muri ihe film. Nabizi ryaje muri film ndibaza. Yaje muri film ariko nari hawe n'abavyeyi. Abo ari hawe n'abavyeyi. Okay. Ray hagera isobanura iki?
sina nkuko yo ndakwishe none itsodoro y'izina ryawe avyonse cyane ko nitwa Reye oya none urase papa na mama hariho papa okay none papa nturigere mubaza ati none iri zina riso nagasirno kubera bivanye n'umuntu yakunda kumva ko mugabo gafise insiguro oya kurya umuvyeyi yitorera ati mungu wanje ndamuhamagara kumuhira oya ivyo rero nta mpamvu yo kuja kurusha umuvyeyi wanje jewe ndakwisavye wowe genda urondera insiguro yavyo uzoyimbwira bana ndabigusavye wowe uje kungorera umuvyeyi nje kumubaza nanje no birondera je ndabishaka kubimenya nzobirondera ico nzi cyo ikintu citse okay hagataho Dei ni kihe kintu abandi bahungu bahora bakubona ko bakakwifuza abahungu ego kandi nje ndakikubwira umuhungu ambone ikintu anyifuze ego kwa naho twege abakobwa hari ikintu ubona ku mukobwa ukavuga ati iki kintu nanje bandagifise bari sawa bobwo rero ntabyo nzi kubera nta urambwira ngo nifuze iki kuri wewe ndakikubwira nk'ubwanwa nta muhungu arigera yifuza kugira ubwanwa ngo ufise ko nimba ari ikintu abahungu mukunda abahungu basha duhuriye muri commentaire abahungu presque nka bose murakunda ubwanwa nta urabimbwira oya ntavyo bakubwira mugabo ni wanafiki sasa ni wanafiki kwa barashobora kuba atari abanafiki mugabo igabura tinyitse ego sanyavyo ego we ku muntu mutaravugana ababona umengo je nka je nahora nibaza kuri umuhungu w'imigaro umuhungu wa wundi none ngomba mvuge ko noroshe frère mugomba utanga urufunguzo oya uri umwana rero ni umwana mwiza basi umuntu akurabiye kwa mbari Jean ugaragara nk'umuntu umengo uribona unajiona nibaza ko bivana n'ukuntu baba bakuzi nahatumye bakumenya jewe niko nakubona kuva na kera abantu benshi bari muri industry babafata uko bita gutandukanya urabizi uri umuntu wo muri industry uri umuziki ube ya filme bakubona ko uri umuntu warugiye umwatabi urishima rero umuntu akubonye muri ivyo bintu atarakwegera abone uko umeze yacaza aragutinya kandi ikintu je wambona gute ikintu gituma umuntu agutinya canke abona ko wishima icambere nuko abatarakwegera ngo abibone ego ikindi naco abakuzi wowe utamuzi kandi urumva wowe muri we agufata nko muzi nanye kubera wowe abakuzi nawe ntuba umuzi ego umva umuntu akuzi nawe utamuzi uburyo mufatana biba bitandukanye ariko mumaze kumenyana ni handi ashaza gusanga rero ivyo yiyumvira atari kabisanze Jere urazije ntarakumenya bashore kandi ababwire Jere ntaramumenya jewe nabona umengo uri muri babahungu babandi bamwe bavyita kwibonekeza bamigaro bugabongira nuko kuntu ngene usanga tutari kigere tuzi oya sinico basi urabona iyo usanga hari umuntu mu buzima bwiwe abantu benshi yego apana abantu benshi ngo kuganira n'abantu ahantu habereye nka masho yego niga cyo mubona mu kabare ahantu yaravuga ati nasohotse ngiye kuryosha ukunda kumubona kenshi wenyine tugaso kwiyumvira ko ari kwa meza mu gihe rero utaramwegera kubera jewe genda umuntu mvuye ku kazi mba ngiye muhira tudafitanye programme ni ku kazi no muhira komeza urumva ko batambona ahantu hari abantu benshi kora ko abajya abantu usanga mwafashe mukigira nko mu kabare n'abagenzi mukaryoherwa n'undi umuntu mwasanze mu kabare atabazi abona bajya abantu bari peaceful kwe kubera yabona ukuntu magiye mu kanwa haryohewe ariko rero ntarakubona mu kabare yakubona mu barabara kenshi wenyine ubu uri kuravuga acha gufata nkuko nibaza ko arico bivako hariho nk'umuntu yumvise ati rero ndakora kavuga ati nsamatsiko yo kumenya mbega Reye akora iki mu buzima bwa misi yose apart ya filme nkora filme nkakora n'urudandazwa rw'impuzu ibirato fashion ivy'abakobwa ivy'abahungu byose okay ubwo rero abakobwa mukeneye kwambara
muri Manera boutique muze mubanze abahungu mugende kwa Rey abakobwa muze ndabashaka bose sheri ndabashaka bose from oya turabagabura abakobwa nabi wawe wawe nuwawe ndinda kumugabura nanje wanje nuwawe oya turabasangiye basi oya uno musi muzi wanje ejo okay bazuze baza bagura umupiri wawe ipantari wanje baguze umupiri wanje ipantari wawe se turabagabura okay hagati aho kubera iki Rey adakunda kugaragara ku ma social media akunda kuba ari muri film ariko adakunda kugaragara ku mbuga ndavuga nko ku mapage nko mu biganiro biva kuki mbega ntabikunda ni ikihe kintu kibitera bon nibaza yuko mbaje ikibazo ciza from yego from bon impamvu sikuvuga ko ntabikunda yego abo keshi simba afite byo njanyeyo c'est vrai none nta hari gihemba nimariye ukwezi amezi abiri nta filime nshasha mfise nja mu ma social media gukora iki reka nigire mu kazi ni poreze kandi jewe sindi umubisho yego umubisho mu kirundi umubisho sinzi ngina kuvuga mu kirundi sindi wa muntu ushobora kuvuga ngo ngiye ngo yigaragaza cyane ikintu cyose ageze ko ngo ego sindi muri bayibone kandi n'ababikora sikuvuga ko ari babi ego burya umwe wese niyivye ego n'ukuntu aremwe n'ivyo akunda ego rero njewe social media ndisikise ibintu vyanje from ego ariko mfise igikorwa ushobora kurondera ya Manera vipi mfise igikorwa nani dukora canke ukambwira ati nubwo atagikorwa ufise vraiment twicare tuganire story rero naho nyene cisanga ari wowe uri umuntu wanje ariko ari nko kuyindi umuntu atagikorwa mfise bigoye byo gukora kugira umbone muri social media ariko uvuze ukonda bitahura ariko duhagaze ku bintu vy'ibikorwa Rey imengo bahora bamwizera gose Rey barakwizera cyane abantu b'amafilme reka ndakubwire mvuze ibikorwa uraba nk'ibikorwa uba ufisemwo uruhara runini cyane aho tuca tuza kuri cinema yego okay wowe Manera ufise filme ukamwetire ndakeneye sene zibiri umfasha yego sinzocanja mu social media ngo ndafise cinema yego oya na nyene ubwo abafise umwanya wo kuja mu social media akabisigura jewe mba naje kugufasha nka partner mu nkagenda ariko ni igikorwa mbavuga ati kubera ko jewe ndi muri team dufise team nimba team iteguye igikorwa dufise natwe ubwacu nyine twatoke mwebwe jaha natwe tujaha dukore promotion y'igikorwa cyacu ariko naje kugufasha wewe isene zibiri zitatu oya biba bigoye oya kandi urabiye n'ukuntu bavyakira bene igihugu bavyakira biri mu bintu uko bavyakira ntabikunda kugira ngo nzoje kuba mindinga for nobireka je ntafise ibikorwa social media kwera sinzi impamvu kwe okay Rey ni mu Burundi ushobora gusanga abagabo canke abahungu mwege novuga mudakrea ama konte yanyu novuga ngo mugire filme ziri kuri mwebwe ugasanga abakobwa canke abadame nibo bantu uko baragira YouTube ugasanga wagiye gukina kwa naka mugabo ugasanga abagabo tuguma tubona babandi nyene mbega abahungu tuvuge ko ari kubura imitahe tuvuge ko ari kutavyimvamwo mbega biva kuki bipfirahe maybe ni kubura umutahe oyaye bisobanuriye neza ico nico iyo niyo base yavyo ariko ni kubura umutahe kuko udafise umutahe ntukora kubura umutahe rero abo mwita abakobwa baba baduhamagaye tuje kubakinana ko baba baronse imitahe kandi aronse umutahe akampamagara ndagenda nkayidunda fresh nanje naronka umutahe nkaguhamagara utsotsuki hariho imyidogo imaze iminsi iriko iravugwa narigeze no kubibona ku mukinyi umwe bavuga yuko abana b'abakobwa uno munsi bariko baragura imiduga cane canke bariko baratera intambwe mu buryo bugaragara bw'amafaranga ariko ugasanga abagabo canke abahungu ni muri ko muraronka ku rugezo rwa barya abakobwa bigatuma mwiyumvira ko abakobwa hariho izindi nzira baba bacamo mbega kuri Rey ni kwa vyumva canke nibikorwa vyabo bituma baronka ivyo bintu canke filme irabahemba gusumba uko mwegi bahemba
Apana urazi. Jewe ukuntu ndabibona n'ukuntu ndabifata. Kila kitu na muda wake. Ndio. Sawa. Na bahati ya mdomo sio bahati ya pua. Jewe ndi ku ruhande rw'iwanje ndiko ndivugira. Abo bavuga ivyo onyi ngo bariko ngo baronka ngo abagura amamodoka ngo bariko bafata ingendo ngo bariko barateye imbere mu buryo bwa guca na guca. Sinzi impamvu baba babivuze. Ariko je ku ruhande rw'iwanje ndakoma amashi. Yego. Iterambere ryiwe kandi bivuga ko ibintu by'Imana ntibizinduka ntibicererwa ahubwo biza ku mwanya wavyo. Rero Imana ibiguhaye ku mwanya wawe nawe rindira umwanya wo kwawe cyane. Ntiwakatitama naho uzoyisha mu nzira bakinjira nivo ivuzo kuma wumva ngo abandi ngo bafite izindi nzira babicishamwo nawe ugiye kuzigaragaza ntibibaza ko byokunda. Ntibyokunda. Rero rijyanye urinze wumva umuntu avuga nkuko kenshi abari nkitama. Anatamani maisha ya mwenzake. Bifatanye n'ishari kandi. Abashaka kubaho ubuzima bw'undi umuntu. Rero jewe nkunda mba ubuzima bwanje. Ubuzima bwanje. Kandi nivyo vyiza. Kandi ntacyo nshinja Imana vraiment. Hariho nk'umuntu ashobora kuba yiyumvira ati ngomba kuza muri filme. Rero kuza muri filme numva nshaka ko umuntu yongira inama y'uburyo nzokwitwara muri kariyere yanje. Yobareye no musi ariko aragukurikirana. Ni yihe nama ushobora kugira nk'umuntu wewe ubera icitegererezo donc akurabira ko wewe akwigirako uko urasaba abafana bagukunda kandi bagukurikirana. Ni kuvuga ngo no mubwira ibintu bike cyane. Byagute? Ikintu ca mbere aba yabikunda. Aba yataje kubera nakageze hato. Sivyo? Nuze muri cinema ngo manera ngo ageze ngaha kubera cinema ngo nanje ngo reka ngende yo ngo nzohagera. Ndamushikira. Kenda kubera umutima wakuyoboyeyo ubikunda. Yego. Ntuze wumva ko ushaka kumva jewe nitwa Manela. Ngiye muri cinema no munsi. Manela rizogera kure. Yego. Oya urashobora no gukora imyaka myinshi zinagiye bikaguma haha. Hahandi nyene ntirya avance. Ikindi kintu ingo nta jaruzi ufise kubera ko urashobora kumara imyaka 10 atakintu uraro ku mwaka usohora meme cinema 3 akaza umwana umwe cinema imwe arakudubuye aragize hiti abafana barabaye benshi ariko aravugwa cyane mu bantu nawe umaze imyaka myinshi taravugwa rero ugacuzana ibintu by'amajalusi ivyo ubizanye muri cinema n'ubuzi vyurimo n'ubuzi vyurimo wowe za nka wewe utarabiye kundi yego kora ahubwo nkuko akora ariko ntumurabire ngo nshaka nanje mbere nkawo ya bana nje no kora nkuko ukora hagera ku yindi nzira yanje atari yowe wagezeko uko inzira yawe ni yawe wenyene rero nobwira umuntu akaza umutima wiwe abikunda akaza atarabira ngo shaka kumera nka naka mera nka naka mu bikorwa yakoze ntumere nka naka nkahagetse uko ibikorwa uzokora nivyo nawe yakoze bizobashikana ahantu habiri hatandukanye wowe ni wawe nawe ni wiwe nivyo nobwira umuntu kubera benshi nivyo bikunda kuba kwaraza cinema akinye cinema imwe biranse acika intege cyangwa akaza yumva menga cinema ni ikintu abantu bose bahoherako uvumenga ni ikintu coroshe araje umushize muri cinema yawe arakuciye cinema mutareza na shooting agaba yarayishe ivyo rero bituma byicira abandi bantu kumbura inyuma baba bafise umutima wavyo bigatuma abantu batagira icizere. Hewe numva ivyumviro vyawe ni vyiza cane kandi n'ukuri reka ndakubwira ati courage ku novuga ku vyifuzo vyawe. Hariho ikintu umuntu ashobora kuba yiyumvira ugasanga gihuje n'uyundi uburyo hari igihe ushobora gusanga nk'ivyo uri kuriyumvira wereyi hariho uwundi mukinyi canke uwundi munyempano w'umurundi yiyumvira nawe akavuga ati wow naje ico kintu vraiment ndagishaka tugira agaciro si muri filme gusa no mu muziki bakagira agaciro kubera ko narumvise ko nabo hari ahantu bagenda ugasanga umuririmbyi nta gaciro re afise birumva ugasanga agiye nko mu kindi gihugu ugasanga n'umuntu bamufata nk'umuntu mengo sinzi ntanazwi uravyumva ariko nko mu bandi baririmbyi bo hirya y'amazi
gusa none mu kindi gihugu none mu kindi gihugu nyine ubusanzwe uya muga abandi baririmbyi iyo baje mu Burundi turabamenya ivyo rero ni inde etape voilà niyo nivyo nyene turiko turavuga ni kwa kuntu wari kurabivuga ko wabivuze ko tugira agaciro tumaze kuronka agaciro n'ibindi bihugu biratumenya gusa tuvuze ngo agaciro haro nk'umuntu w'umushefu araba nk'ikiganiro akumvamo nk'ibintu byo kuvuga ngo bakeneye agaciro ni bimwe nakubwira simpaka ngo nakubwiye ngo urashobora gusanga president w'igihugu wanashima abakinyi ba sinema harimo abazi mugabo ugasanga ntimurakora ikintu cyo tumabereka ko abazi rero tuje ngaha anyi ku gaciro hari igihe usanga natwe tutakiyahugira abashefu bavuga ati abantu barakwiye agaciro aho rero nitwe twigaruka ko n'ubundi eske muri twebwe bimeze gute harimo ubumwe bwotuma dushika ahantu kubera ko inkoni ufashe inkoni zitanu ukazifatanya kuzimanyura nk'uko biragoye me yitandukanye imwe ngaha yindi ngaha ingine hapa moja uvunje sekunde urumva rero usanga ibyo twipfuza ugasanga twebwe nyene niho bipfira muri twebwe nyene kandi apana ko twebwe gusa ngo aba sinema meme no mu baririmbyi ugasanga nabo nyene hari ibyo baba bipfuza ugasanga bivuga ko aha iwacu urana ko umuntu atera imbere ku giti ciwe si kuvuga ngo industry ngo ni biteye imbere atera imbere ku giti ciwe hari turagushimiye cyane kwiteka waduteye ryo kuza muri Yagateke murakoze cyane je nabonye menga haragendeka kweri haragendeka muganda babwire bashare yarangoye sinogenda ntayo za bushe jewe mwana yo mana ndakwingiza izina bushe je ntajyo nkeneye reka ndakubwira sibyo umviriza sikuvuga ngo narakugoye urabizi ibintu byose ubu ni timing ya kandi ushobora gusanga timing yawe hari igihe yahuranye n'ibindi bintu byawe ubu nari mu kugusanga muhiri wawe nari mu kugusanga usanga hari ibindi bintu kandi usanga bigoye kugira wicemo kamwe ariko burya hajya twinze tuvugana nkakubwira ati je nanje bimeze uko kandi nibaze ko nakubwira ati we mbwira umwanya wawe naho nzo gukorera ko kubera nje ukuntu umeze no mu buzima busanzwe duhanye program niyo nyene nje ndashobora kuyiguha nkaguhenda yego ariko ndakubwiye wowe nyibwirire yego ndagerageza nkubahiriza ngo tukiriko turabivugana ukambwira iyo mbona bidakunda ndabikubwira ariko mbwiye iyo numva bikunda ndabwira ati sawa kandi ndagerageza kubihiriza yego shukuri niko bimeze gusa hari uwundi mutima mpoze ndamurindiriye Mateni wari wavyibagiye navyibagiwe kweli mpaka mimi nikakukumbusha lakini nimelala nilala fofo bushe ni hatari hewe rero uvuze nde sawa bushe abakunzi ba Yagateke turabashimiye mwege mwese mwashoboye kubana natwe kuva mu ntango y'ikiganiro kugera ku musozi nagira ndagusabe wewe uje ubunyene kora sabone kugira ngo ushobore kugumukurikirana ibiganiro byacu ko bukeye ko bwije nibabura handitse sabone naho baza gusanga handitse gute oya habanditse sabone nyene ni mu Kirundi nibaza yuko atabiriko mu Congereza hari umuntu akoresha phone iri mu Congereza none umviriza abashe rero tumwishinze nitwo baza kubona nivyo nyene baza gufyonda ivyo nyene ivyo mubona mufyonda ivyo nyene mufyonda inzogera ibintu bigende neza rero turagushimiye mugende mu mushorere mugabo ntiwavuze aho ukorera Kamenge akorera mu Kamenge mugende mu mushorere mu mutezi imbere Kamenge muri e-shop 0832 okay mwavyumvise sawa rero mugire ibihe byiza abashe mugire indwi nziza muroranirwe mu vyanyu no mu banyu ndafise n'isabune bushe buryo nivyo gukora amasabune yo kumesa impuzu urakora amasabune amasabune yo gukora yo kumesa impuzu félicitations aromfa na hamwe n'isabune urongororamwe impuzu komsa ikuma ikaguma imote humura neza n'amashampo yo koza imishatsi niyo mpamvu duzi twa turi clean n'amashampo yo koza imishatsi nk'utu dushatsi twanje tukamota neza ivyo rero byose turabikora yego umuntu azobikenera ni inbox kuri shop nyene biba bihari
ivyo ni inbox. Okay. Urumva ntitwovanga amasaka n'amasakaramentu. Nivyo. Okay, muravyumva rero mumwegere, contact yiwe nzoyibarunda, nzoyibaha. Ego, umuntu azobikenera tuzoguma twicaye dusoma commentaire zanyu. Umuntu azobikenera tuzomubasha kumuha nimero ategezwa kuronka ko amasabune yo kumesa mubeho mwambara impuzu zitamota ijya omo. Burya impuzu zose zimota omo, mpamvu usanga umuntu abuze parfum mu nzu bikamunara ingene yambara. Hariho rero isabune nziza yo kurongoramwe impuzu, hariho n'isabune yo kumesamwe impuzu. Okay, rero mumuronderere hama rero abantu muri mwantumye ko mubazanira nguyu mwamubonye mwumvise ibintu bishasha bazaniye. Asa ni bampaye yambi nabana babi barayiguha muri commentaire mumviriza murungike utuntu ze two kumuhaginga sivyo. Je ni bashiramwe amadarapo y'u Burundi gusa bazoba bampaye yambi bizaba bikwiye. Mugira ibihe vyiza basha ndabakunda yari Nela nk'ibisanzwe bye.